Paul agiye kurangiza icete ciwe ngo twabivuze mu ntango, arangiza asengera abari kwarandikira, abikora uko ahejeje igice kimwe kimwe. Mu mpera y'igice ca mbere arasenga, mu mpera y'igice ca kabiri arasenga, no mu mpera y'igice ca gatatu arabasengera. Abasengera avuga ngo que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Turabona ko asubira kandi kubasabira amahoro. Bari mu bihe vyoroshe kuniganga, bari mu bihe vyoroshe guhungabana mu mutima. Mugabo avuga ati reka Imana ibahereze amahoro umwanya wose no mu buryo bwose. Haleluya. Biraryoshe kubona igihe Imana yishuye isengesho, ukayibona mu buzima bw'umuntu ariko arasufura, ukamwitegereza ariko araca mu bihe bitoroshe. Ibintu bitandukanye n'ab'isi, nubwo buzima buri surnaturel, aho Imana yishuye isengesho rya Paulo ikuzuza abantu bariko barahama, bariko barasufura, ikabuzuza la paix en tout temps et de toute manière. Haleluya. Twavuze yuko aya mahoro arusha inkomezi circonstances extérieures zitoroshe ziba zikikuje abana b'Imana. Ndebe ko basenga rino sengesho, hari amajambo twasigaje yo muri chapitre 3 umurongo wa mbere gushika ku wa 5, naho nyene n'isengesho. Ikintu gikomeye nuko Paul asaba ngo bamusengere, arabasengera tutorera kino cete, ariko nawe agasaba ko bamusengera. La prière ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa Paul dans son ministère. Il est assez humble pour demander imfashanyo y'amasengesho kuri ba bantu yavyaje ubutumwa bwiza kandi asengera ijoro n'umurango. Haleluya. Bitwereka ko ata muntu yikwiza, ntiyabivuze par courtoisie, he meant it. Avuga ati nimunsengere Adelphos, nimunsengere bene data, priez pour nous afin que la parole se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Alléluia. Isengesho rya mbere avuga ati nimusenge kugira ngo wherever I go, aho nja hose ijambo ry'Imana ryaguke rigwire. Haleluya. Paul yama yifuza ko la parole de Dieu yirepandaho itarashika, l'évangile yumvirizwa n'abantu bayumvise ubwa mbere gusumba ko babandi nyene baguma bayisubirirwamwo. Hari abantu batarumva evangile n'umunsi n'umwe. Avuga ati nimunsengere rino jambo ry'Imana rushinze gushikaho ritarashika, mugabo kandi ribe glorifié nk'uko ryabaye glorifié hagati yanyu. Nibuke yuko abashingiye intare mu gice ca mbere, au travers la prédication de l'évangile, irenze amajambo y'abantu mugabo la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, ngo vyatumye abatesalonike ngo baheze umugongo ibigirwamana bagahinduka abadorateri b'Imana nzima. Ukuri kujambo ry'Imana biba glorifié, iyo ribaye transformative, iyo ribaye irizana impinduka, iyo rihindukije umuyidolatre agahinduka umuadorateur, iryo jambo ry'Imana riba ryubashwa ahantu. Ndazi ahantu henshi amajambo avugwa ariko ijambo ry'Imana ntiribe glorifié. Birababaje abantu ko twumva amajambo y'ayandi nyene, ariko ijambo ry'Imana ntiribe glorifié hagati yacu. Iyo ritiga rizana transformation, kuba ritiga rizana impinduka ituma uhinduka ibimazi vyera bizima imbere y'Imana. Birababaje. And the best way to honor ijambo ry'Imana, uburyo bwa mbere bwiza bwo konoha ijambo ry'Imana, sukusoma kuva mu itanduka mu bwesho Yohana, sukumara amasaha turiko turarisobanura, nuko ryumvirwa. The word of God is glorified hagati y'abera when it is obeyed, igihe ryubashwe, igihe ryumviwe. Umurongo wa kabiri acavuga ngo afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Aca yisabira isengesho ati udukize amaboko y'abanyabyaha, udukize abatizera. Abatizera, they can do anything to harm you, anything. Yesu abwira abigishwa biwe muri Yohana ati ndabasize mw'isi mumeze nk'intama hagati y'amabingira. And I pray that you be kept. Ndabasenga kugira ngo muze muzigamwe, sindabasenga ngo muze mukurwe muri yose, ariko muze muri
muzigamwemo muze muyirindirwemo. Haleluya. Paul avuga ati I pray, munsengere, pray for me, you can be delivered from the wicked person, from the wicked people, from the wicked mankind. Birababaje no shengero ry'abantu bagizwe umushuzo w'abadorateur mugabo bakagumizwa mw'isi ikoreshwa n'ububasha bwa Satani n'ubugariji bwose bw'umubi n'ububi bwose bwa Satani kugira ngo ishengero rihenebere riherengetere. Paulo avuga ati musengere nzigamwe. Haleluya. Tubona yuko Paulo yahavuye yicwa ku ntwara kwihanga ry'umwami yitwa Nero mu myaka ya 60, ariko si uko Imana itamurinze amaboko y'ababi, nuko hageze ko Imana ireka ngo ushingishe intahe ubutumwa bwiza wavuze, maze ngo ubushireko signature y'amaraso yawe iba ari iteka utewe n'Imana. Ariko turazi kenshi Imana yamurinze amaboko y'ababi ngo bakamunyuza hano, bakamucisha hano, bakamucisha mu kadirisha k'igisagara, ni kenshi yarinzwe na Yesu Kristo. Ngo ni kenshi yaca mu maboko yaca hagati y'abanyakiri akarindwa. Ariko umunsi umwe aravuga ati mwebwe nta bubasha mufiseko kiretse Data asumba bose abampaye, ubundi nta bubasha mufiseko. Abo bantu ishengero bagwanya bera naho bo bafise ububasha bungana gute, babubwira gusa Imana ibemereye kubugira kuri twebwe. Ahandi ho Imana ibana ikizigama amaboko y'abasi. Abantu bavuga ati le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et vous ferez les choses que nous vous recommandons. Avuga ati ndadinze kubana ibyo bandanya ibafermisa ibakomeza hagati y'uwo muriro w'ihamwe. Ngabo kandi Imana izoshoboza kumvira amajambo yose ari muri kino cete. Umurongo wa 5 ari naho arangiriza. Umurongo wa 5 avuga ati que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nisengesha arangiza basengera. Mwibuke twasubiye mirongo 5 ya mbere igice cya 3 ko muri 50 Paulo asaba ngo bamusengere akongera nawe akabasengera. Muvyo basengera avuga ngo que Dieu, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Imana irongore imitima yanyu mu rukundo rwayo, mu rukundo rw'Imana no mu kwihangana kwa Yesu Kristo. I love this verse. Ndakunda umurongo wa 5. Ndakunda umurongo wa 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Imana nirongore imitima yacu mu kwera. Imana itumbereza imitima yacu mu nzira zidose. Umwanditsi w'igitabo cya Zera avuga ngo unyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryawe. Tu me diriges dans le sentier de la justice. Tu diriges mon cœur. I pray yuko ibyo twize byose muri kino cete Imana itumbereza imitima yacu muri ivyo. Itatumbereza imitima yacu ntaco. Mugabo ngo utumbereze umutima wanje gukunda Imana, utumbereze umutima wanje mu rukundo rw'Imana no muri kwa kwihangana kwaranze Yesu Kristo. Gitabo cy'Abaheburayo ngo uyo onye ngo ntiyiyumvire ngo onye ntiyashize umutima ku isoni, mugabo ngo yihanganira isoni z'umusaraba, arabandanya arapfa urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo atubere icyitegererezo ibihe byose. Rero ngo Paulo basanga ngo mube caractérisé par la même patience, ahandi bavuga la persévérance, ahandi bavuga l'endurance de Christ. Haleluya. Sinzi ngene wewe wibona, mbega urumva ko Imana yoguheza the same endurance yaranze Yesu au milieu des souffrances, au milieu y'ubwango, au milieu des persécutions, au milieu ya soni, au milieu y'ukubabazwa k'umusaraba. Mbega urinzira ko Imana ishobora guheza the same patience,
umwanditsi w'igitabo ca Yesaya avuga ngo nk'uko intama itekereza abayikemura ngo niko atigeze akura k'umunwa. Mbega urizera ko Imana ishobora kugira nka Mose yihanganira abamurwanya abo bavukana ishengero imyidodombo ku buryo birivuga ngo kandi mu isi yose ngo ntihigeze kubonekana umuntu ngo w'umugwaneza nka Mose. Mbega urizera ko Imana ishobora kwishura rino sengesho ikadirija imitima yacu vers la patience, vers l'humilité de Christ, vers l'endurance de Christ, vers la persévérance de Christ. Uko biri kose Imana yishuye rino sengesho mu komisiyo y'Abatesalonike, aho mu byo bariko baracamwo Imana yabahaye la patience, l'endurance et la persévérance byaranze Yesu Kristo hano ku isi. N'Imana yifuza kubiduhereza kandi irashobora kubiduhereza. Whatever we are going through, whatever we are facing, Imana irashobora kandi yifuza kuduhereza la patience et la persévérance de Christ. Imana iraheza. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa